Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Yaga Nawe TV twizera yuko mumeze neza cyane. Kuri no munsi rero wa gatanu igenekerezo rya 18 ukwezi kwindwi 2025 tonge kandi kugaruka ngaho kugira ngo dushire kuyaga namwe bigiye bitandukanye biriko biravugwa muri sport aho tuza guhera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tuze kuraba ayari karavugwa na cyane vuba ko tugiye gutangura kandi championnat ya Primus League Burundi tuzaza guca rero makuru ari karavugwa mu migwi igiye itandukanye. Hano kandi mu gihugu cyacu Burundi turaza kugaruka ku nkino za basket zitezwe muri no weekend game ya gatandatu ku ruhande rw'abakobwa Les Ipona Gladiators hamwe no ku ruhande rw'abahungu kuri kote y'urunani ndetse na Dinamo aho bona ko ibintu bitazoba vyoroshe ku munsi wa gatandatu. Ngaha iwacu turaza kuhava cha twerekeza ku mugabane wa Buraya turaza kuraba ayari karavugwa na cyane nko mu mugwa FC Barcelona aho ubona ko ibintu bibandanya gukomera ku ruhande rw'umukinyi Marc-André ter Stegen turaza kucayo turabe muri nondwi nyene muri FC Barcelona umwana akiri muto Lamine Yamal yarayongereje amasezerano turaza kuraba rero inyuma yo kongereza amasezerano ivyagiye biravugwa aho binavuga ko anagiye no guhabwa umushahara munini gusumba abandi bakinyi bose bakinira umugwi wa FC Barcelona. Muri Real de Madrid naho nyene ntitwareka gucayo turaza gucayo turabe ari karavugwa kuri kote y'umukinyi Vinicius Junior ndetse na mugenzi we Rodrigo Guez aho bona ko ibintu nabo nyene bitabandanya kugenda neza muri uwo mugwi wa Real Madrid none haburiki naho nyene turaza kuraba ayariko arahavugirwa. Turaza guca mu mugwi wa Liverpool bandanya kumena amabanki abona kumena amabanki uri kurarondera abakinyi ushobora kuzana ariko aravugwa amazina agiye atandukanye ubona vy'ukuri ko umugwi wa Liverpool bandanya kwitegura bidasanzwe witegura championnat ya Premier League igiye gukurikira ndetse n'amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya. Rero ayo namwe n'ayandi tubafitiye no munsi sangwe ikaze mu kiganiro cacu. Yaga Nawe TV. Mu makuru ya hano iwacu turaza kuyahera kumumenyereza Miburu Abubakar umumenyereza w'umugwi wa Rukinzo Football Club. Umumenyereza rero ubona ko yashoboye kongereza amasezerano y'umwaka umwe muri uwo mugwi wa Rukinzo nyuma yo gukora ibikomeye muri uwo mugwi aho no mwaka uheze yashoboye gufasha uwo mugwi utahukana igikombe ca Coupe du President gitanga uburenganzira bwo gukina inkino za Confederation Cup. Rero nako murantu gasi umwaka wahera n'uyu watwaye Flambeau du Centre wari umwaka wundi wahera ubona ko rero umugwi wa Rukinzo Football Club umwaka uheze ari waciuja gukina inkino za CAF Confederation Cup bayifashijwemo n'umumenyereza rero Miburu Abubakar yashoboye kuba atahukana igikombe ca Coupe du President ari kumwe n'umugwi wa Rukinzo. Rero ubona ko indongozi zo mugwi wa Rukinzo Football Club zaciye zishima kumwongera andi masezerano yo kugira ngo ashobore kugumana n'umugwi wa Rukinzo aho rero umumenyereza Miburu Abubakar akwije umwaka ugira indwi ari mu mugwi wa Rukinzo Football Club umugwi wegukira igipolisi c'u Burundi. Anyene mu gihugu cyacu turazama kuri kuyabandaniza umugwi wa Aigle Noir Fighters nyuma yuko umugwi wa Aigle Noir Fighters ufashe urugendo werekeza mu gihugu ca Afrique du Sud aho uri ushika muri kano kanya i Johannesburg babandanya gukora imyimenyerezo nyuma yo gukina urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa Amazuru ukaza kuba ubatsinda ibitsindo bigera kuri 3-0. Umugwi rero wa Aigle Noir Fighters ubona yuko ukibandanya gukora imyimenyerezo na cyane witegura izindi nkino za gicuti ugiye kuba ukinira muri ico gihugu ca Afrique du Sud. Mu gihugu cyacu Burundi rero calendrier cyangwa se ikirangamisi c'inkino zibanze cyo twokwitwa phase aller ya Primus League Burundi ihiganwa gicicaro ca mbere nga mu gihugu cyacu Burundi ubona ko cyamaze kuba kija ahabona aho rero bitegekanijwe ko ihiganwa gicicaro
ca mbere ishobora kuzotangura igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani 2025 ubona rero ko aho hitezwe inkino zigiye zitandukanye na cyane ubona ko hariho amashoke kuri journée ya mbere yari no higanwa habona ko ibintu bitazavyoroshe umugwi wa Bumamuru ubona ko uzocakira n'umugwi wa Musongati Football Club ni match idasanzwe match izo bikomeye izohuza uyu mugwi w'abasongati wo mu ntara ya Gitega uzoba wakiriwe n'umugwi wa Bumamuru Bumamuru yo mu ntara ya Cibitoke kuri stade urunani urumva ko ibintu bitazoba vyoroshe na gato umugwi wa Ngozi City umugwi wa Ngozi City nawo nyene werekanye urugero dasanzwe mu mwaka weze nyuma yo kuduga mu cicaro ca mbere ukaza mu bibanza 10 vya mbere ubona ko uzoba wacakiranye n'umugwi wa Olympic Star Vitalo Football Club nawo ubona ugiye kumenyerezwa n'umuntu umenyereza Gustave niyo nkuru yahora mu mugwi wa Bumamuru uno mugwi wa Vitalo nawo uzocakana n'umugwi wa Visio 2026 ubona ko numugwi witezwe n'abantu batari bake kuraba ivyo no mugwi nyuma yuko ushoboye kugugwa nuno Yusufu Ndayishimiye umukinyi wa OGC Nice hamwe na Bonfils Caleb Menyimana akinira umugwi wa Usme Arger rero uno mugwi ubona ko wagiye urasinyisha abagiye batandukanye nk'aba Joseph Shimirimana rero uyu mugwi wa Visio ubona ko abantu barawushashaye kubona muri no higanwa ingene uzoba umeze rero uyo mugwi wa Visio 2026 ukaba uzocakirana kuri journée ya mbere cyangwa se kundwi ya mbere no mugwi wa Vitalo Football Club ubwo sigo rukino rwonyene rero ruzoba rukomeye ruzoba ruhari nuko umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega nawo nyene uzoba wakiriye kuri stade Ingoma umugwi wa Rukinzo ubona ko rero n'inkino zitazoroshe na gato kuri kote ya Flambeau du Centre ndetse no mugwa Rukinzo ubona ko bitazovyoroshe kuri journée ya mbere ahazo abacakiranye sigo rukino ariko kandi ruzo ruhari rukomeye Interstars yo ngamu gisagara ca Bujumbura ubona ko izokwakira kuri stade urunani umugwi wa Message Dogozi nawo nyene ubona ko uriko uriyubaka biteye ubwoba nawo nyene twobitega muri no higanwa ry'uno mwaka rya 2025 ushira 2026 umugwi wa Message Ndogozi rero nyuma yo guhindura indongozi ubona yuko uzoba wafatanye n'umugwi wa Interstars rero no kurindira tukazoraba ibizova mwizo nkino rero ubona ko inkino zitazozoroshe kundwi ya mbere aho hari amashoke agiye atandukanye amakuru yacu reka tuyabandanirize muri basketball ku munsi wa gatandatu game ya gatandatu cyangwa urukino rwa gatandatu rwa playoff ubona ko ruzohuza umugwi wa Gladiators n'umugwi wa Rezipo ubona ko umugwi rero wa Rezipo nyuma yo gutsinda urukino rwa mbere rw'izi nkino ntiyasubiye bujya gutsinda gushika kuri game ya kane zose yarazitakaje ariko kuri game igira gatanu iza kuba itsinda gutyo ironka intsinzi zigera kuri zibiri kuri zitatu z'umugwi wa Gladiators ubona rero yuko iyo uza kuramuka utsindwa kuri game ya gatanu byari kuba birangiye nkuko hacajamwe ikinyuranyo c'intsinzi zitatu ku ruhande rwa Gladiators ku ntsinzi imwe y'umugwi wa Rezipo ariko ubona ko Rezipo rero yaje kwinanata ikaza gutsinda gutyo mu nkino zitanu rero bahuye Gladiators ifise intsinzi zigera kuri zitatu nayo umugwi wabigeme wa Rezipo ukagira intsinzi zigera kuri zibiri rero nukurindira game ya gatandatu bishitse Gladiators igatsinda Rezipo tayari bizoba birangiye ariko hamwe Rezipo naho yotsinda game ya gatandatu baca banganya inkino zigera kuri zitatu kuzindi intsinzi zitatu kuzindi gazoca bituma turindira game yo ku munsi w'Imana igirindwi izoca ibadadanura ariko kandi nyuma y'igihe cy'isaha indwi rero aba bakobwa binjiye mu kibuga igihe cy'isaha 9 kuri kote y'abahungu niho bizoba bitegekanijwe yuko umugwi wa urunani ubona yuko uzoba wacakiranye n'umugwi wa Dinamo Basketball Club igihe cy'isaha 9 rero umugwi wa Dinamo ubona ko bitoroshe aho umukinyi wabo Chuma Toto yamaze kuba atumwa ko mugwi serukira gihugu wa Kongo ugiye kuba ukina inkino za basketball ubona yuko ari ku rutonde rw'abakinyi bamaze kuba batumwa ko n'umugwi serukira gihugu wa Kongo aho atagiye rero kuboneka mwizi nkino umugwi wa Dinamo ugiye kuba ukina wana ko n'uruhombo rudasanzwe kuri kote y'umugwi wa Dinamo kubura umukinyi nk'uwo ari umwe mu bakinyi
batsinze amanota atari make burya uno mwaka mwizi nkino za playoff. Rero ubona ko n'uruhombo rudasanzwe ku mugwi wa Dinamo Basketball Club, aho uwo mukinyi wabo Chuma Toto yamaze kuba yiyunga n'umugwi serukira gihugu wa Kongo, aho agiye kuba awufasha mu nkino bagiye ko bakina za basketball zo ngaha ku mugane wa Afrika, Afrobasket. Kuri kote y'urunani bobo nta kibazo kigihari no kurindira gusa tukazoraba nimba vy'ukuri umugwi w'urunani uzoshobora gusinda iyo game ya gatandatu. Mu gihe urunani go isinda bizoba birangiye, urunani uzo rutahukanye championnat nako playoff zo no mwaka gace uronka uburenganzira bwo kuja gukina inkino z'amajonjora zo twita Elite 16 zibaha uburenganzira bwo kuja gukina bar yo ku mugane wa Afrika ngaha iwacu. Rero no kurindira tukaraba no kuri kote burya Dinamo ntituramenya neza yuko umukinyi nije imbere Gibert nyuma yo kugira ikibazo c'imvune ku kuboko, ntituramenya neza yuko azoba hari, ariko no kurindira ni ku munsi. Rero igihe cy'isaha 9 ku munsi wa gatandatu kuri departement urana ko ibintu bitazoba byoroshe hagati y'urunani ndetse na Dinamo kuri game igira gatandatu. Amakuru yacu rero reka tuyabandanirize ku mugane wa Afrika, aho gatonya mu gihugu cyacu, mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ubona yuko cyatwaye hafi imiliyoni zigera kuri 40 z'amanyaburaya gishira umugwi wa FC Barcelona kugira ngo bagire sponsor yabo ku mayo ya FC Barcelona washiriye ko Visit Congo. Ubona yuko rero umugwi wa FC Barcelona uno mwaka ugiye kwambara imayo iriko ikirango cyangwa icyo twokwitwa logo yo kuzotemberera igihugu ca Kongo, nako no kwamamaza ibikorwa bibera mu gihugu ca Kongo na cyane ivy'ubugenduzi kugendera igihugu ca Kongo, baratira ijisho igihugu ca Kongo ndetse no kukimenyekanisha cyane muri bimwe gikorera muri bimwe mu bintu gikora mu gihugu ca Kongo kugira ngo ingenzi zize ziraza gutemberera igihugu ca Kongo. Rero ubona ko cyatwaye hafi imiliyoni zigera kuri 40 z'amanyaburaya gishira umugwi wa FC Barcelona. Rero bakaba baramaze kuba bumvikana, umugwi wa FC Barcelona ukaba ugiye kuba wambara logo iriko Visit DRC. Amakuru yandi ngaha ku mugane wa Afrika no umumenyereza yagiye aca mu migwi igitandukanye ngaha yo ku mugane wa Afrika, Hervé Renard umufaransa, aho ubona ko mu kiganiro yakoze we yamaze kuba abona ko umukinyi Achraf Hakimi umunyamaroc ko ari umwe mu bantu babereye gutwara Ballon d'Or y'uno mwaka. Ubona ko yavuze ko umukinyi Achraf Hakimi yagiye arafasha ibigiye bitandukanye umugwi wa Paris Saint-Germain ndetse n'umugwi serukira gihugu, aho wari umukeneye hose yarashoboye kuhaseruka abafasha ibigiye bitandukanye. Rero ku ruhande rwa Hervé Renard ubona yuko ngo Achraf Hakimi ariwe yoba abereye Ballon d'Or y'uno mwaka. Ku mugabane wa Buraya amakuru yacu ni menshi reka tuyahere mu mugwi wa FC Barcelona. Muri nondwi rero twari turimo umugwi wa FC Barcelona niho wongera amasezerano umwana akiri muto Lamine Yamal nyuma yo gukwiza imyaka igera kuri 18. Rero Lamine Yamal akaba yongereje amasezerano yo kumuzomushikana mu 2031, vyumvikana ko yasinye amasezerano y'imyaka 6 akinira umugwi wa FC Barcelona. Rero bivyo bikaba byaciye bituma umukinyi Lamine Yamal agiye kuba aba mu bakinyi bahembwa amahera menshi cyane mu mugwi wa FC Barcelona. Rero nyuma yo kongereza amasezerano Lamine Yamal yaciye ahabwa ku mugaragaro nimero 10 mu mugongo. Ubona ko agiye kugera ikirenge mu ba nimero 10 baciye mu mugwi wa FC Barcelona kandi bakomakomeye, aho twababwira nka ba Diego Armando Maradona umunya Argentine, ba Rivaldo abanya Brazil, Lionel Messi, ba Ronaldinho, bose rero ubona ko bagiye barambara ino nimero 10 uno mwaka. Rero ikaba bashimye kuyiha umwana akiri muto ariwe Lamine Yamal. Ubona ko abandanya gutangaza isi akora ibintu bigiye bitandukanye ku myaka yiwe mike cyane. Rero Lamine Yamal muri no mwaka w'inkino gushika igihe tutazi ni wagiye kuba yambara nimero 10 mu mugongo y'umugwi wa FC Barcelona.
nyuma rero kongereza ayo masezerano kandi Lamine Yamal yaragize ico ashikiriza imwe mu migambi afise akeneye kuzoshikako na cyane cyane muri uno mwaka harimo gutwara igikombe ca Ligue des Champions ndetse n'igikombe c'isi kigiye kuba mu bihumbi 2026 rero no kurindira tukaraba ko indoto canke bimwe mu bikorwa Lamine Yamal akeneye gukora ko azobishikako byose reka tubihe umwanya ariko uko biri kose Lamine Yamal akwiye vyinshi kuko uravye ku myaka yiwe mikenyi ibintu akora vy'ukuri arabereye kubitwara twizera yuko rero bizogenda neza katurindire tubihe umwanya Lamine Yamal turabe nimba vy'ukuri azoshobora gushika kuri zimwe mu ndoto ziwe afise mu mugwi wa FC Barcelona kandi ibintu ntivyoroshe kuri kote ya kizigenza wabo munyegori Marc-André ter Stegen abarundi nibo bayamaze ngo amagogwa ntasiga yandi nyuma yuko uburongozi bw'umugwi wa FC Barcelona buriko burifuza yuko uno Marc-André ter Stegen yobasohokera akava mu mugwi wabo rero uno Marc-André ter Stegen n'umumenyereza ubwiwe Dieter Hans Flick nawe nyene yamaze kuba amumenyesha yuko atagiye no kumubera ahubwo umunyegori wa kabiri azoba adashaka kugenda ntaco yo kwigumara muri uwo mugwi mugabo si nimero ya mbere kandi si na nimero ya kabiri vyumvikana yuko rero n'umumenyereza wiwe Dieter Hans Flick nawe nyene ashigikiye iyo ngingo yuko no mukinyi Marc-André ter Stegen ashobora gusohoka mu mugwi wa FC Barcelona rero ubona ko umugwi wa FC Barcelona ugiye kuba utegura inkino za gicuti rero uno mukinyi Marc-André ter Stegen bivugwa yuko yasohoye kugira ubabare ku mugongo wiwe rero atagiye kuba ajana n'umugwi wa FC Barcelona gutegura izo nkino za gicuti bagiye kuba bakina rero bitegekanywa yuko kugira ngo ubwo bubabare canke iyo mvune afise ku mugongo vyoba vyiza Marc ashoboye akabagwa mu mugongo kugira ngo ubwo bubabare afise bwose bushobore guhera rero ivyo bishobora kuzotuma Marc-André ter Stegen ashobora kumara igihe kitari gito atarika araboneka mu mugwi wa FC Barcelona rero umugwi wa FC Barcelona makuru yanda avuga nuko bishobora kuzosha bituma biborohera kwandikishana cyane umunyegori mushasha baretse kwa basinyisha ariwe Joan Garcia bamukura mu mugwi wa Espanyol de Barcelona rero no kurindira turabe nimba vy'ukuri Marc-André ter Stegen agiye kubayo asubira kubagwa mu mugongo kugira ngo ubwo bare afise buhere bizonatuma amara n'igihe kitari gito atari karaboneka mu mugwi wa FC Barcelona amakuru yacu reka tuyabandanize mu mugwi wa Real Madrid muri nondwi niho bashoye gushikiriza icese canke kwemeza iza ry'umukinyi Alvaro Carreras uno mukinyi rero Alvaro Carreras akabaje avuye mu mugwi wa Benfica ku miliyoni zigera kuri 50 z'amanyaburaya aza mu mugwi wa Real Madrid tunayibutsa ko uno mukinyi Alvaro Carreras n'umwana wa Real Madrid yakuriye muri academy ya Real Madrid ariko yaje kuba asohoka aca mu mugwi wa Manchester United umunyuma umugwi wa Manchester United uza kuba umutanga umugwi wa Benfica do Lisbon ariho rero umugwi wa Real Madrid uje kuba umukura umugarukana imuhira ubona ko yahavuye ari umwana noneho ahagarutse ari umuntu akuze rero ivyo bikaba bigiye gushira mu kaga abakinyi babiri na cyane tutibagiye uwitwa Ferland Mendy na asanzwe akina ku nimero 3 ndetse na mugenzi we Fran Garcia yaramaze iminsi ariko aritwara neza cyane mu nkino z'igikombe c'isi rero bakabazanye undi mukinyi agira gatatu kuri iyo poste ya nimero 3 mu mugwi wa Real Madrid rero no kurindira tukaraba ariko uko biri kose aha umwe muri aba hagati ya Fran Garcia na Mendy ateza gusohoka mu mugwi wa Real Madrid ikindi kandi twamenyesha rero mu mugwi wa Real Madrid inyuma yo gushikana uwo mukinyi Alvaro Carreras yaciye ahabwa nimero zigera kuri 18 akaba arizo agerero kuzokwambara mu mugwi wa Real Madrid muri Real Madrid kandi ibintu ntivyoroshe kuri kote ya Vinicius Junior ndetse n'uburongozi bw'umugwi wa Real Madrid nyuma yuko haciye imisi tari mike bagiranira ibiganiro byo kongereza amasezerano bikaguma vyanka bigwa mu mazi bihomba rimwe kabiri gatatu rero ubona ko umugwi wa Real Madrid wasavye umukinyi Vinicius Junior ko yogabanya umushahara munini ariko arasaba umugwi wa Real Madrid kugira ngo ashobore kongereza amasezerano rero ubona ko umukinyi Vinicius Junior atariko aravyumva na buhoro kugira ngo ashobore kugabanya umushahara maze bikunde ko bokumvikana na mugwi wa Real Madrid kugira ngo ashobore kongereza amasezerano rero
ubona ko umukinyi Vinicius Junior ariko asaba umushahara urengeye hafi wa Kylian Mbappe. Tubitse ko umukinyi Kylian Mbappe ahembwa hafi imiliyoni 35 umva rero ko umukinyi Vinicius Junior nawe ashaka guhembwa amahera atari make mu mugwi wa Real Madrid. Rero umugwi wa Real Madrid nyuma ko musako yo gabanya kugira ngo ashobore kuyaga bahuze Vinicius Junior ubona ko atari ko arabitahura. Rero umugwi wa Real Madrid ukaba uri kuragira icifuzo cyuko ushobora kugurisha uwo mukinyi hamwe vyoshika ntagabanye uwo mushahara ariko arasaba kugira ngo ashobore kongereza amasezerano ko bashobora guca bamudandaza hakiri kare. Ubona yuko rero abanyabitoro abarabu tuvuze abarabu cyo twumva cyane muri Arabie Saoudite ubona ko imigwi yaho ubona ko itangwe gutanga ego rero no kurindira tukaraba iyi nkuru ya Vinicius Junior ndetse n'umugwi wa Real Madrid turabe aho bigiye guherera nimba vy'ukuri ashobora kwerekeza mu barabu. Ariko ku ruhande rwanje sinzira nziza turabona ko kariyere yiwe ishobora kuba kuzamera nk'umukinyi Neymar Junior. Vinicius Junior ni icari ayage n'umugwi wa Real Madrid areke gusaba umushahara urengeje cyane kuko kuzoronka equipe burya izo mufata nka Real Madrid cyangwa kwigiramo ibihe byiza nka kurya bishobora kuzomugora. Rero katurindire turabe ivya Real Madrid ndetse na Vinicius Junior aho bigiye kuzoherera. Ku munsi wa gatatu w'inondwi turimo niho yakorerwa yabagwa ku rutugu mu gisagara ci Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwo su wundi ni umukinyi wo hagati nimero 5 w'umugwi wa Real Madrid ariwe Jude Victor William Bellingham. Yabagwa ku rutugu nyuma yo gukina sezo yose y'umwaka uheze ya 2024-2025 afise ikibazo c'imvune ku rutugu rw'ibubamfu. Rero ku munsi wa gatatu niho yabagirwa mu Bwongereza mu gisagara ci Londres aho ubona yuko bijanye no kubagwa vyagenze neza 100%. Rero uno mukinyi Jude Victor William Bellingham akaba agiye kumara ikiringo c'amezi agera kuri 38 atagaragara mu kibuga ndetse no mu mugwi wa Real Madrid. Umugwi wa Real Madrid kandi uramenyesha yuko nta mukinyi uno mwaka canke se muri no gura nigurisha ariko riraba muri kwezi kwindwi ndetse no kumunani agiye kwinjira mu mugwi wa Real Madrid mu gihe hatoba hagize abakinyi basohoka mu mugwi wa Real Madrid. Nyuma yaho hariko haravugwa amazina agiye atandukanye nk'aba Ibrahima Konate no mu defenseur wa Liverpool, hakavugwa Angelo Stira no mu mediateur, uyu mukinyi wo hagati umugwi wa Stuttgart. Rero ubona ko uburongozi bw'umugwi wa Real Madrid bwamenyesheje yuko nta wundi mukinyi bugiye kuba bwinjiza ntihatagira bamwe mu bakinyi bawo bashobora gusohoka muri uwo mugwi, gutyo bagaha umuryango wo kwinjira abandi bakinyi. Uburongozi kandi bw'umugwi wa Real Madrid bwaraye bumenyesheje yuko bwinjije hafi umuriyaridi umwe n'imiliyoni zigera kuri 18 mu mwaka uheze w'inkino binjije bahatarimo amahera bagurishije abakinyi. Urumva yuko na mahera atari make umugwi wa Real Madrid washoboye kuba winjiza uno mwaka. Si vya bose rero amafaranga make vyumvikana yuko umugwi wa Real Madrid ku ruhande rw'ubudandaji babikoze neza, gutyo binjiza hafi umuriyaridi miliyoni zigera kuri 18 ayo badandajemo abakinyi babo, ayo mafaranga ntarimo. Amakuru yacu rero reka tuyabandanirize mu igwanigurisha mu mugwi wa Liverpool. Umugwi wa Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza ibintu ntivyoroshe kuno mugwi uriko urabica bigacika ku isoko ry'igura nigurisha. Uyu mugwi rero wa Liverpool nyuma yo kwipfuza uno musatirizi nimero 9 w'umugwi wa Newcastle United ariwe Alexander Isak uno munyaswede. Rero bigaragara neza yuko umugwi wa Newcastle United uri kusaba amahera menshi agera ku miliyoni 175 z'amanyaburaya kugira ngo ashobore kurekura uno mukinyi Alexander Isak. Rero umugwi wa Liverpool uko wari washoboye gutanga imiliyoni 120 z'amalivre sterling, no kuvuga amafaranga bakoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyashize mu manyaburaya amaeho ni hafi imiliyoni zigera ku 137, ariko ubona ko umugwi wa Newcastle United warashoboye kwa nkayo mahera bobo bakavuga ati ndushaka kurekura no mukinyi wacu tudahawe ibahasha ingana n'imiliyoni 175. Rero umugwi wa Liverpool kawashoboye guca uhindukiriza amaso yabo bayerekeza mu gihugu cy'Ubudagi umwana akiri muto mu Faransa w'imyaka 19 ariwe Hugo Ekitike umusatirizi
w'umugwi wa Eintracht Frankfurt ubona ko mu mwaka uheze w'inkino yashoboye gukina inkino zigera kuri 64 akinira umugwi wa Frankfurt ashoboye kuwutsindira ibitsindo bigera kuri 26 atanga imipira ivamo ibitsindo igera kuri 14 urumva ko si biharuro bibi si biharuro bibi biharuro vyiza cyane kuri uno mwana akiri muto mu Faransa ahubwo eketike rero umugwi wa Liverpool ko washoboye kwa wotangura ibiganiro none umugwi wa Eintracht Frankfurt aho umugwi wa Frankfurt wifuza amafaranga ari hagati y'imiliyoni 70 n'imiliyoni 80 kuri uwo mukinyi w'umufaransa Hugo Ekitike ariko kandi umugwi wa Liverpool uracari mu rugamba rwo gusinyisha umukinyi Rodrigo Goes hamwe vyoshika umugwi wa Bayern Dominique ugasinyisha canke se ukagura uyu mwataka wabo Luis Diaz Marulanda ubona yuko ayo mahera rero bazogurishije mu mukinyi ari yo mahera akeneye kuzoca batwara mu wa Real Madrid kugira ngo ashobore gusinyisha umukinyi Rodrigo Goes nawe nyene nukurinda tukaraba iyo bizora ariko vy'ukuri uno mugwi wa Liverpool wana ko hamwe vyokunda zino transfer uri kurakora azoba ari umugwi uteye ubwoba cyane kuri uno mugani wa Buraya tunayibutsa ko bamaze kuba basinyisha umukinyi Florian Wirtz bamukuye mu mugwi wa Bayern 04 Leverkusen ndetse bahakuranye na mugenzi we Jeremy Frimpong asanzwe wakina ku nimero 2 yaje kuba asubirira Trent Alexander-Arnold aho bashoye kuzana kandi Mirror Kerkez bamukura mu mugwi wa Bournemouth rero ubona ko Liverpool ibandanya kwiyubaka buhoro vy'ukuri ifise ikintu iri kirategura mwaka uza reka turindire turabe ivyuno mugwi wa Liverpool navyo nyene aho bigiye kuzoherera ariko urumva ko kwisoko nigura nigurisha niho mugwi cyane uhari uri kuranavugwa cyane reka turindire ayandi makuru yigura nigurisha ry'abakinyi ariko aravugwa n'umusore Brian Mbemu umunyakamerune Brian Mbemu asanzwe akinira umugwi wa Brentford uno mugwi wa Brentford uri mu biganiro cyane n'umugwi wa Manchester United kugira ngo Manchester United ishobore gusinyisha uno musatirizi Brian Mbemu wa Brentford rero Brentford kabiri kasaba amafaranga ngana ni miliyoni 70 z'amanyaburaya kugira ngo ashobore kurekura uno musatirizi wabo Brian Mbemu rero umugwi wa Manchester United ukomeje kwerekana ko wifuza cyane uno mukinyi kugira ngo ashobore kuzama umugwi wa Manchester United aho ubona ko nibiganiro bigeze kure biremvye aho bwa mbere umugwi wa Manchester United washoye gutanga ubusabe bugera ku miliyoni 60 ariko ubona ko umugwi wa Brentford wavuze ati mutadukwirije miliyoni 70 uno mukinyi wacu uno musatirizi wacu mwiza cyane Brian Mbemo abeshi baramuzi ntidushobora kumurekura rero Manchester United biganiro bikaba biriko birabandanya byo kugira ngo ashobore gusinyisha uwo musatirizi Brian Mbemu ariko kandi soye makuru yonyine karavugwa mu mugwi wa Manchester United hariko baravugwa cyane uno musatirizi w'umunya Senegal Nicolas Jackson asanzwe yatakira umugwi wa Chelsea de Bruce ku nimero 9 aho ubona nawe ikibanza ariko aragitakaza mu mugwi wa Chelsea nyuma yuko basinyishije uno musatirizi Joao Pedro yerekanye urugero dasanzwe mu gikombe cy'isi cy'imigwi mu nkino zigera kuri 2 gusa kiniye umugwi wa Chelsea ubona yuko yashoye kutsindira ibitsindo bigera kuri 3 si wenyine ariko Chelsea yazanye yuka ko yazanye n'uwitwa Liam Delap uyo no Delap nawe nyene ubona ko yaje kuba ahiganirwa ikibanza na Nicolas Jackson rero bikaba bitoroheye uwo musatirizi wo muri Chelsea aho ubona ko Chelsea rero yamaze kuba yimvira kumusohora Manchester United akaba rero mugwi werekanye ko wifuza cyane uno musore Nicolas Jackson uno munya Senegal tayari umugwi wa Arsenal umugwi wa Bayern Munich wamaze kuba nimigwi yamaze kuba yikura mu rugamba rwo gusinyisha uno mukinyi Rodrigo Goes no musatirizi wa Real Madrid akeneye gusohoka kubona ko umugwi wa Real Madrid ushaka kumusohora nubwo wewe yifuza cyane kuhaguma rero umugwi wa Arsenal wari kurerekana gushaka kumusinyisha cyo kimwe n'umugwi wa Bayern Dominique rero iyo migwi ko yamaze kuba imanika amaboko yikura mu rugamba rwo gusinyisha uwo musore Rodrigo Goes ariko kandi umugwi wa Bayern Dominique urabandanya ibiganiro na Liverpool kuno musatirizi wabo Luis Diaz Marulanda ubona ko bamwifuza cyane rero Bayern ikaba iri yatanga hafi miliyoni zigera kuri 70 z'amanyaburaya ariko umugwi wa Liverpool uri kusaba imiliyoni zigera kuri 80 ziri hagati ya 80 na 90 rero reka turinde naho nyene turabe nimba vy'ukuri umugwi wa Bayern Munich witeguye kuzorekura ayo mafaranga ngano kose kuri no musatirizi Luis Diaz Marulanda muri Arsenal ibiganiro kandi birabandanya byo kurondera uno musatirizi nimero 9 wa Sporting ariwe Victor Gyökeres
rero nabo nyene bakaba ariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe ko bosimbana uno musatirizi Victor Gyökeres akaza mu mugwi w'abaganas ubona ko nabo nyene babandanya bitegura uko bukeye ko bwije kugira ngo barabe nimba vy'ukuri bashobora gutahukana igikombe ca Premier League baheruka kera cyane canke Ligue des Champions batarigera batwara n'umwaka numwe kuva uno mugwi wa Arsenal ubayeho. Rero ni Arsenal vy'ukuri ubona ko ibandanya kwiyubaka ko uko ishoboye kugira ngo irako ishobora gutahukana igikombe na kimwe cyo ku mugabane wa Buraya uno mwaka. Inter Domira nayo iri mu biganiro cyane n'umugwi wa Atalanta Belgium aho bariko bashaka uno mukinyi w'umunyanigeria umunyafrika Ademola Lookman, abenshi baramuzi Ademola Lookman. Ubona reko umugwi wa Inter Domira uri kutanga hafi miliyoni zigera kuri 40 kugira ngo ashobore gusinyisha uno mukinyi Ademola Lookman, ariko rero umugwi wa Atalanta do Belgium ubona uko wifuza miliyoni zigera kuri 50 z'amanyaburaya. Rero nabo nyene nukurindira tukaraba nimba Inter Domira izushobora gutanga no mahera gutyo igasimbana uno mukinyi Ademola Lookman, ariko hamwe vyoshika azoba ari deal nziza umugwi wa Inter Domira wo bukoze yo gusimbana uno mukinyi Ademola Lookman. Ani makuru ariko aravugwa nuko umugwi wa Atletico de Madrid wamaze kuba usinyisha no mwana akiri muto munya Argentine bakuye mu mugwi wa Olympique Lyonnais Thiago Almada nawe nyene yamaze kuba ashika mu mugwi wa Atletico de Madrid. Mu kurangiza amakuru yacu rero y'uno munsi turarangiriza ku nkuru zibiri. Manchester City uburongozi bwa Manchester City bufadikanije n'umumenyereze wabo Pep Guardiola urana ko batishimiye cyane urugero rw'umunyegori wabo ariwe Ederson Morales. Rero uburongozi bw'umugwi wa Manchester City bari kumwe n'uno mumenyereza Guardiola ubona ko bariko barifuze cyane umunyegori ashobora kuza gusubirira uno Ederson Morales. Bivuga ko ashobora no kugusohoka akagugwa n'umugwi wa Naples canke umugwi wa Galatasaray yo mu gihugu ca Turkey. Rero Manchester City iri kirifuza cyane uno munyegori wa Juventus di Grigeria ndetse nuno Gianluigi Donnarumma uno munyegori wa Paris Saint-Germain, ariko ubona ko bigoye cyane kuzoronka uno munyegori wa Paris Saint-Germain. Uno munyegori Donnarumma biragoye cyane, ni ibintu bitoroshe. Ndetse no wa Juventus de Turin ubona ko Juventus de Turin idashaka kuja mu biganiro n'umugwi wa Manchester City kubijanye no kudandaza uno munyegori wabo. Mbwa reka turindire, ariko uko bigaragara kose biraboneka ko umugwi wa Manchester City wifuza cyane gukomeza na cyane uruhande rwo mwizamu. Mu kurangiza inkuru tubabwiye ko Cristiano Ronaldo no musaza w'imyaka 40 irenga yamaze kuba atogwa nk'umukinyi yaranze umwaka wa 2024 2025 mwihiganwa gicicaro ca mbere muri Saudiya Pro League. Ubona ko niwe yatowe nk'umukinyi yaranze umwaka aho yashoboye kuba homme du match, kuba umukinyi yaranze urukino inshuro zigera kuri 15. Tunabibutsa ko ari nawe yari yabaye meilleur buteur cyangwa umukinyi yinjije ibitsindo vyinshi mu iryo higanwa ryo muri Arabie Saoudite. Reka twashimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko gukurikirana ikiganiro c'inkino. Tunabatuma kuza murakurikirana n'ibindi biganiro cyane bica kuri Yaga Nawe TV, ariko kandi tunabibutsa nkuko bisanzwe kugira j'aime, partage, commentaire, tutubage kugira s'abonner. Televiziyo yacu, televiziyo yanyu tutafise murazi ko ntaco shoboka. Rero ciao naho ku munsi wa mbere tugaruka kandi mu kiganiro c'inkino muri bimwe tuzogaruka ko bizoba byarabaye biranze ino weekend tugiye kuba twinjiramo. Karisha ongereza ubuhinga bugezweho, irati vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse, irati vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse.